cyane cyane Imana iraba n'umutima twabikoranye. Burya Imana iraba umutima cyane cyane. Umuntu ntabikore ari ukwikurayo canke byo kugira ngo nakamenye basi ntazovuge ngo sinamugemuri. Oya, biva mu mutima, ubikorana umutima w'impuhwe. Kuko nagira ndabibutse yuko Yesu ibikorwa byose burya yakoze. Nimba ari uguhaza abashonje, nimba ari ukuzura abapfuye, nimba ari ukusengera abagwaye bagakira, ibikorwa byiza byose yagiye arakora. Gusenda abadayimoni mu bantu yasunikwa n'umutima w'impuhwe wari muri we. Abantu ngo bamutera akagongwe, buzuye abadayimoni, bashonje, bagwaye, ikintu cyambere cyaba muri we zari impuhwe. Icoma natwe impuhwe zikaba muri twebwe, tukaba impuhwe, tukaba abantu Imana yaremye bo kuganza ibyo yaremwe, mugabo impuhwe zikaba muri twebwe. Izi mpuhwe nizo zizodusunika ku munsi gukora ibikorwa byiza. Atamuwe ziri muri twebwe, umuntu azokora kubera bamutegetse, kubera utinya umushefu ukora ikintu ciza, kubera utinya umuvyeyi usange wakoze iciza, kubera ugomba ko bakubona n'ubwibone bujemwo usange wakoze iciza. Ariko dusunitswe n'impuhwe niturinda abatubona, oya, usanga wakoze ibyiza n'umutima ubikunze nyene n'impuhwe, ukabikora n'impuhwe. N'igihugu birakwiye yuko tugikorera uko Adamu na Eva babwiye ngo bazigame igihugu. Erega bari bagihawe, nibo bari bahari muri ico gihe, bari bahawe ico gihugu. Nico gituma Imana yacibahezagira ngo muvyare murondoke mwuzure isi. Nibo bari bahari gusa. Twebwe uyu munsi igihugu cy'u Burundi ni twebwe bo kugikorera, bo kukizigama, ariko tukizigame twuzuye umutima w'impuhwe.